Nair Sports TV. Urumva ko ari umunezero ntangere kwera n'ikintu cya mbere niyumvamo kwera n'ikintu nicumvira nifuza ko nushika kwintumbero kugira ngo ndo igikombe rero ni ibintu nagenegura kugira ngo shike kwintumbero urumva yuko nigwa rukino ntegura ku match yose ntegura ko mu finale rero ni intumbero shitse urumva yuko ukuri gose je batoga ko finale kinaco kabanga nakoresheje ni rekiteri kuko jewe mu bisanzwe champion ntegura kane rero muyere ntawe kare ngacingira nkarekitama nziza no gutegura urukino rwanje ntegura ko gose nta finale yo mu komba ko je wanye ntabwo ruba ruto kusima nzirizita mako nk'ubu urukino nkubina negirije nakumva narutakaza kumva rero gose ndataka ko finale ikintu cyafashije mu zose inama ya mbere nuko bakina rekise benshi arumba rumwe atakane na rekise yitwa Igirima Nicole yagiye mu Rwanda niyo nambamye ko hashase igengeri ciwe hamiki naco no yuko ni mvune nagendonka mugabo nkatashima Imana ko zije kuboneka champion irangiye rero bayiko iki naco mbabaza ko mu mpira w'abakobwa w'amaguru w'abakobwa haje mu byisha rero namba mwitsubura mugabo ndashima Imana ko shitse kwintumbero Nair Sports TV.